DFTV. Tunda juhudi. Nkuko musanzwe mumenyereye bakunzi wa DFTV, iki gihe turi mu ndwi yahariwe ikigandaro gikomeye cyane ku barundi n'amakungu bariko twibuka mukuru w'igihugu cyacu cy'ubundi Nyancibera Petero Nkurunziza yajyamye ku kagabo. Nkuko rero musanzwe mumenyereye tugize amahirwe yo gukura n'umwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Kirundi mu Burundi, akongera akaba n'umumenyereza w'umugwi userukira igihugu w'intamba. Amahoro cyane. Amahoro murakomeye. Yego turashimira. Twavuga ko dushima kwese ko mwese ndiyo turafise ikigandaro cy'igihugu cyose, ariko nagira ndabaza akabazo kamwe novuga ko bakiyuda cyane nk'umukuru w'igihugu dusanzwe tuzi ko yarafise n'umugwi umupira w'amaguru, akongera akaba ari umukunzi w'inkino. Ni kiye kintu kinini twovuga abantu benshi batari bazi ku mukuru w'igihugu ariko mwe mwamuzi nk'umumenyereza w'umugwi nserukira igihugu w'intamba mu Rwanda? Yego nkuko bivuze Jesse nk'umumenyereza gusa kuko kera ngikina yamenyereza umugwi wa New Sporting, natwe twari muri equipe yitwa Gerard Atletico, umva bamenyereza ndamubona dukina, nobabwira ko ari umukuru w'igihugu yadushigikiye cyane, yadufashe mu bwo kanatsinda byaragiye kuboneka nibwo bwa mbere yo kuja muri CAN ari je ndumumenyereza aba ari umukuru w'igihugu akadutuma ko akaduhanura naca atakuze kugira ashobore gushika dushika. Yaraje no ku munsi wa nyuma uca dukina araturamutsa tubifotoza n'ikintu gikomeye kugira umukuru w'igihugu ashobore kwemera gufata ifoto muri asiko bitahuraho. Yaratwiyegereje rero mu kutwiyegereza nk'abana biwe tumva impanuro ziwe turashobora gushika muri CAN. Nibaze ko ari ikintu adashobora kwibagira afite umutima, nico gituma navyo nireka dufata abakinyi bari ngaha tuze twiyunge n'abandi bene igihugu bose kugira dushobore kwerekana urwo rukundo tuzofa twibagiye ufashwe mu mugongo n'umukuru w'igihugu yaguhaye ingoga ntacyo tushobora gukora, kandi mu byo baturaze birimo hajya umupira nta urushundi mupira turushana ishaka, noneho si umupira gusa no mu kazi kose. Nibaze ko twashoboye kubikora kandi ahari ndazi ko aryohewe, arazi ko yaduhaye impanuro tugashika yigiriye, twarashoboye gushika muri CAN bwa mbere. Nibaze ko ari ikintu tuzofa twibagiye, tuzogerageza tugume duteza imbere umupira w'amaguru, ico kintu yakunda azoba ariko aratubona. Nibaze rero ko ari ibintu bibereye ijisho, ari mu bakinyi, ari mu bene igihugu, umuntu wese amwibwira ko ico yamufashije. Hari abo yafashe ibikorwa rusangi, murazi nyine twakoze ibikorwa rusangi, amastade twarubatse, wasigaye ko akazi tubandanye hirya kivi aho yarageze, natwe tubandanye duteza imbere igihugu cacu. Uyu munsi muhisi Nyancibera Petero Nkurunziza, tuvuga ko abenshi bamumenye nk'umunyapolitike, ariko mwe mu muzi mu buzima butandukanye nk'umukoca, nk'umukinyi. Ni kiye kintu abarundi bahomvye batari bazi? Ikintu abarundi bahomvye hajya umukuru w'igihugu ashobora kuja mu ntara zose agashika no ku gatumba akaramutsa umukecuru. Ni ibintu tuzi kuri za mboneza nk'abace Guevara, abantu ba Fidel Castro n'abantu bakunda igihugu. Umva rero twaba tuvuga duti umuntu ashikira umwene igihugu hari hose, ni ibintu tutaba tumenyereye. Nico gituma mvuga ni niragiye dusigiye, nico gituma twobandanya aho yaragejeje tukageza twaduze ikivi igihugu cacu kigatera imbere, abene igihugu gatera imbere. Yego umumenyereza mukuru w'umugwi w'intamba mu Rugamba, reka tubashimire, twongera tubipfuriza kuba mwihangana nk'abandi barundi bose, cyane cyane twabuze umuvyeyi w'igihugu se Barundi. Nizere ko Imana ikomeza kudufata. Yego cyane urani wagiye hose, natwe tubandanye dukomeze ibisabisho kugira Imana imwakire mu bwami bwayo. Umumenyereza mukuru ndabashimiye. Yego namwe murakoze. Bakunzi ba DFTV, nkuko twababwiye turi kuri kunyubakwa cyangwa se ku kirima cy'umukuru w'igihugu, aho basanze bita kwa Ntarushatsi, aho abantu batandukanye baguma baza gushira umukono cyangwa gusinya
mu gitabo cy'iteka bagerageza gushira habona ivyo bazi canke babonye kuri nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Aha ndi kumwe n'umuririmbyi MB Data n'amahoro kiretse ibyabaye n'amahoro turashima. uyu munsi uri kwa Ntarushatse umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaritavye Imana. Ni ikihe kintu nyamukuru cyoba catumye nk'abandi barundi bose catumye MB Data uno munsi aza gusinya canke avuga ati reka nsibe ubutumwa ku kintu yoba yaramariye Burundi n'abarundi? Nizere cyadukoranije hano twaje guseka cyangwa kuza kunezerwa, yareke cyadushikanye hano kugira ngo tuze kwerekana umutima w'umubabaro cyangwa urukundo twadufitiye umuvyeyi wacu kubwo iragi yadusigiye cyangwa ibikorwa yakoze, ibikorwa byamuranze cyangwa amajambo y'inyubako yaduhereza ari yatumye kuri uno munsi natwe tuvuga ati tugende tumusezere igihe nyuma tuvuge tuti dusige n'ubutumwa tuvuga ati n'ubuzobusoma avuge kuko ati uyu muntu yakoze ikintu cy'agaciro kandi yakoze ikintu c'imbaraga nkuko nyene yavyivugiye ati ibikorwa ndiko ndakora dukora ibikorwa kugira ngo ejo bizocira inzira basigaye canke babandi baze babona ati ntibyabaye iby'amajambo ahubwo byabaye iby'ibikorwa kugira ngo biducire inzira muri kazoza. Niyo majambo y'agaciro yoba yatumye kugira ngo nshobore gushika hano kuko kanatsinda ntawe utakaza umuvyeyi ngo anezerwe. MB Data uno munsi uravuga ko wamwigiye ko cyane kumenya ko uri kurakora kugira ntuzopfe nk'imbwa ariko uzopfa ufise iragi usize. Petero Nkurunziza yaramajambo menshi yakoresheje, ni irihe jambo ryakubatse gusumba yandi? Dusenge dukora dusenga. Imana niyo yahawe ikibanza cya mbere mu Burundi kuko Imana niyo yahawe ikibanza cya mbere na nico gituma byose byashobotse. MB Data reka ndagushimire nongera ndagusabira mu bihangana mu bihe bitorosha abarundi turimo, kumbure Imana izo biturenganya amahoro. Imana bakira mu maboko yayo hama natwe dusigaye tubanenge tugenderera gigiye. Murakoze. Ndagushimiye. Nkuko tubamenyeshe kuva mu gatondo ka kare twazindukiye kuri Ntare Rushatsi House cyangwa se inyubako za Ntare Rushatsi ku kirima cy'umukuru w'igihugu, aho tubandanya tuvugana n'abantu batandukanye uko bakiriye nuko bazibuka umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza wararongoye igihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'imyaka 5 heze. Hano ndi kumwe n'umuvyeyi arabidondora hama nawe agira icyo abashikirije. Kare umuvyeyi. Ego murakoze. Je nitwa Hatungimana Donavine, nk'abandi umwigisha umurezi wa École Maternelle. Icyo ndamwibukira ko yaraje arambarira igihe kimwe yarampamagaye arambwira ati madamu wewe wigisha utwo twana dutoyi, ndamubwira ntego. Arambwira ati courage, ati kurera abana nk'abo, ati ntiwibaze ko ari umwuga, ati nibanga, ati icyo no guhanura, ati utugumane nabo. Nico gituma ndamwibutse ndaba abo bana ngaca mvuga nti niragi nasigaranywe zishobora guhemuka kuri uwo mwuga wanje. Ego yarambwiye ko ari ibanga, nanje ndumva nyene ko ari ibanga ntegerezwa kugendera. Yarakoze cyane, ico kintu ndamwibukira. Uyu munsi abigisha basanzwe ari abantu tubona ko bafite ibanga, basanzwe bigisha abatari bake kuko n'uyo muhisi yaciye mu ntoke z'abigisha baramutegura gushika aho wa mukuru w'igihugu abintwari y'igihugu. Ijambo yo yarababwiye hari icyo ryo barajyarahinduye mu mabanga mwari musanzwe mubangurana cyane ko yababwiye ko kwigisha abana batari banga. Ego cyane kuko jewe nigisha utwana dutoyi kuva dufise imyaka 3, 4, 5. Yarambwiye ati utwo twana we uzoba mama watwo mu kibanza c'abavyeyi bataba bakwizeye bakatugusigarana. Nico kintu ntashobora kudohoka ko nibutse uwo muhisi negerezwa kwama ngendera iryo ragi yasigaranye. Reka ndabashimira ndabihanganisha nongera ndabasabira ko Imana ibafasha ikabashoboza kuzogira iryo bangana cyane ko umuhisi yasize avuze ko hari ibanga naryo rirahebegwa, kandi ndabashimira cyane. Ego cyane naje ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ego ahantu ni hahandi turashari ko ntaruzi imbere ya nyuma ya MB Data nabona ndi kumwe n'umuhungu wo kumashuha Arnovich nawe ahejeje gushira umukono mu gitabo cy'iteka asezeranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Arnovich makuru yawe meza kabisa, nyine mugabo nyine vy'ikigandaro biratahuritse. Abarundi bose turi mu kigandaro aho tumaze indwi yose twunamira dusengera dukurikiza amasengesho nyanicubahiro Petero Nkurunziza ahejeje kutuvamwo haraheze indwi, ariko no munsi ugaruka rutari ruke abantu batari bake mu gihugu abakunzi b'u Burundi baze indwi baza kwandika
canke gushira umukono mu gitabo citeka no munsi umuririmbyi Yanovich asanzwe ari muco benshi bitwa new generation canke generation shasha ugwaruka rucaruka mu muziki w'Uburundi duhuriye kwa Ntare Rushatsi aho yaje gushira umukono mu gitabo c'amateka cyangwa mu gitabo cy'iteka asezeranye n'icubahiro nkuru nziza mu kuza gusezeranye n'icubahiro nkuru nziza kumbure hari byinshi yamwigiye ko cyangwa yamwibukirako niko kabazo mbona no kubaza ko nyene rukumirwanege kugira abatabizi bashobora kumenya bike muri byinshi uzi kuri n'icubahiro nkuru nziza. Bon, ubwa mbere bwobwo numva noshimira Imana kuko iyo umugabo akoze agakora ibishimishije arasinzira kuko na Bibiliya bivuga ayimanitsira ku mwana neza tudakekeranya yamwakire mu bwami bwayo. Hanyuma jewe ikintu kininiya gisumba ibindi bintu vyose vyiza yakoze mu gihugu agakorera abantu agakorera bene gihugu ikintu ciza ca mbere nazofa nibagiye kuri we nuko kugira ngo ushobore kugaruka mu gihugu c'amavukiro ariwe yabigizemo uruhara runini. Twaba mu makambi twabona ko atavyisigiro vyo kugaruka mu gihugu c'Uburundi bihari ariko yaratweretse inzira aratwereka umuco ko dufitiye akamaro kanini cyane igihugu aratugarukana arabidufashamo dushitse turiga ku ivyo vyose n'ibintu ni bimwe cyane mu bintu byinshi cyane barakoze ndamwibukirako. N'ikindi naco nuko yari yegereye cyane ugwaruka yari yegereye cyane impano z'abajene yagiye afasha abantu benshi uhereye mu bintu vya football mu byo kuririmba natwe yaratwegeranije dushira hamwe ico naco ni kimwe mu bindi umuntu adashobora kumwibagira ko yari intwari muri makeya n'uwo muntu yamuvuga ko byinshi cyane. Watanguye uvuga neza uti intwari ntizipfa zirasinzira twizera ko umuhisi nyine cyobera Petero Nkurunziza harasinziriye uno munsi. Ego arasinziriye kabisa kuko uravye nubwo birabira hano antuka urabona ko umuntu wese aza hano yovuga yohera ubunyene akavuga gushika bukira. Uno munsi Yanovich werekanye agaciro ha nyine cyobera Petero Nkurunziza mu gusinya mu gitabo citeka. Hari ikindi gikorwa utekanya mu kwerekeza uyu muhisi? Ego birahari hari indirimbo turiko turakora kugira ngo dushobore kugaragaza bimwe mu vyiza yo yarakoze kumbura abarundi batazi nibaza ko vuba cyane mugiye kuyumva apa y'ivyo naho umuntu wese arazi ico yakoze mu mutima wiwe nkanje mfize ibintu byinshi numva no muvuga ko kuko hari na byinshi bivuye kuri we nagiye mbona jewe kubganje personnellement nico gituma mvuga ni ndafise ibintu byinshi numva no muvuga ko ivyo no serura gashira ahagaragara kuri jewe yari intwari yari umuvyeyi. Yanovich reka ndagushimira no nyanda kwihanganisha nk'abandi barundi bose. Murakoze cyane. Ego nkuko twabamenyesheje kuva kare no munsi turi ku nyubako za Ntare House cyangwa se ku kirimba cy'umukuru w'igihugu aho abantu batandukanye bandanje gushira umukono wabo mu gitabo citeka mu gusezeranya kugendera umukuru w'igihugu. No munsi ndi kumwe n'abakinyi babiri baninde mweshi ndi kumwe na Mutama Sako umuzi cyane nka Kireko amahoro cyane. Ego uyu munsi nakajyo keza muronse ko kuza gushira umukono wanyu mu gitabo citeka aho umukuru w'igihugu wacu yitavye Imana abarundi bose turagandaye ariko mafashe urugendo mu Vigitega no munsi murashika Bujumbura. Abarundi benshi turazi vyizanye n'icubahiro Petero Nkurunziza yadukoreye. No munsi mwebwe nk'abakinyi baninde canke nk'abene gihugu b'Igitega ni kiye kintu umukuru w'igihugu tumuzo mwibukira ko abantu batazi muri rusange? Ico tumwibukira ko abeshi bamye bakivuga ubwa mbere ico tumwibukira ko tuzomukundira nuko yari umuvyeyi wa bose abato n'abakuze kandi icyo yari amaze yari afise umutima w'ikigongwe n'impuhwe. Ico kintu abarundi bazoguma bakimwibukirako. Naco gituma twese abavuye mu mihingo myinshi y'igihugu baje kumusezera kugira basinye mu gitabo citeka.
kubera yari umugabo w'intwari yafise ubutwari bushitse kuko ivyo yakora vyaramuranga yarafashije kugarukana umutekano araremesha amahoro arakora ibitari bike mu Burundi mbere gushika n'ahashikana igihugu cacu c'u Burundi ku ntambwe niniya cane mbere Burundi busigaye bwemerwa no mu makungu. Uyu munsi Sakubu wewe usanzwe uri n'umutama tubaha na cyane cyane ko biboneka ko imyaka atari mike kandi mumaze no mu bintu by'utugenegene abantu benshi babaze mu ikino ninde nikiye kintu novuga uyu munsi umukuru w'igihugu amaze kugenda muzo kwibuka barabakoreye nk'abakinyi ba ninde canke nikiye kintu ndi muhango muba mujanye muvuga muti mu Kirundi bavuga ngo uha umuhango ni wagabana ariko kumbure mutamaragiye hari umuhango yaradufite nukuri twamukengurukira nico gituma twaje ngaha kugira tumuherekeze ubwa nyuma yadukoreye byinshi muri ninde ntiyari bwatera imbere mugabo hashikiye ku ngoma yaciye atwitaho cyane ndetse naho dukorera niwe yahadushikanye yaratwubakira ibiro araduha imodoka hama nanje kinini mwibukirako narigeze kugira isanganya aranyitaho aramvuza gushikaho nkira arandihira amahera y'ibitaro n'uwo twari kumwe urumva ico nzoguma ndakimwibukirako kuko yabaye umuvyeyi wanje nukuri nta na kimwe muri ninde tuzomwibukirako yaradushikira ku biro akatuganiriza akatugendera urumva n'umuvyeyi nukuri novuga nta mukuru w'igihugu yari bwatugendere ngo ashike aho dukorera turi abantu bato mugabo yarashikaho akatubaza akaraba ko twaramutse hama tukaryoherwa nabo twegeranye bakaryoherwa. Ikindi tumwibukirako nuko atigeze avuga ngo urumva aho tuba n'ahantu hariyo abantu bari bamwe bavuga ngo bateshejwe izabo atigeze avuga ngo mwarateshejwe izanyu yavuga ati mwese murabanje gusa murabarundi gusa reka mubane n'abandi ngaha muyage mwicarane umuntu wese uzogwara agwaje mufashanye mu kumujana kwa muganga mukuraba mukuramukanya mwese musangira kabisi nagahiye. Uno munsi turabona mwaje muri babirindi kumwe n'umupfasoni ku rundi ruhande nkuko yanyabiharanira nyakwigendera Petero Nkurunziza yaravuze ati abantu bose habwe agaciro basanzwe nk'abarundi kazi n'abarundi uyu munsi ndi kumwe n'umupfasoni nawe asanzwe ari umukinikazi wa ninde yamoro cyane pole sana na msiba. Nashaka kumwunganira kuko ndi kintu twebwe abo muri ninde tumwibukirako nukuri yaraduteye iteka nashobora kuvuga uko rimeze ubwa mbere yaradutumye ko aratwakira muhiriwe mu Kireko irigira kabiri yaradutumye ko twese umugwi turagenda muhira turicarana akire nko musanzwe muri bangahe muko ico gihe twaje turi 200 muga turarenga aratwakira aratuganiriza turamwiganira bitugoye ni naho havuye niyo nzira yuko acamenya yuko tutagira aho dukorera mu kutwubakira aho dukorera turasangira nawe ku meza nukuri umupfasoni wiwe akadukarabisha tugakaraba bikadutera isoni ngene dushobora gukarabishwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu mugabo we wakavuga ati mwe murabashitsi uyu munsi murabashitsi banje nije ndabakarabisha murumva rero nibaza yuko ngira ngo atanindi tekero zosubira kuronka muri ninde nk'iryo mugaturarindira n'abandi bazoheza batwike tubagende. Reka tubashimire ubutumwa mwoba mwarungikanye n'abandi cyane ko ari umugwi wagutse ariko biboneka ko mwaje muri babiri. Twaje turi babiri kubera imvozi nduze z'ubukene hanyuma batumye kuko batwizigiye dusanzwe ari twe tubarongoye tubaserukira badutumye bati nkuko tutari buze twese ni mugende mwe mu ruserukira ico muza gukora kizoba gikozwe na twebwe twese abakinyi hanyuma murabona ko tuva kure urugendo rwabaye runini ico gituma bitari gukunda ko tuza twese. Fasoni reka ndabashimire nongera ndabihanganisha nk'abandi barundi bose muri bihe bigoye turimo. Murakoze cyane. Nkuko mubibona izuba riri ryinshi ariko twavyihanganiye turahaguma umwanya utari muto kugira dushobore kumenya ico uyu nuriya bavuga ku muhisi nyene cyobero Petero Nkurunziza yagiye tutamwanse umukuru w'igihugu yaraturongoye neza cyane mu kiringo c'imyaka 15 aha turi ni kunywa kwa ya Ntare Rushatsi House cyangwa se
ku mugwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Iyi ni DFTV. Reka ndabashimire rero mwebwe mwagumanye nacu muri kiganiro cy'abantu batandukanye bagira icyo bashikirije ku buzima no ku rupfu rwa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Kuri mikro mwari kumwe na El Haddad Napoleon, kuri mikro yari Director Mwanya Logic Jamal. Reka ndabashimire cyane. DFTV. Tunda Juhudi.